Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru nibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza kamakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka mu gisata c'inkino ariko bifise aho bihura n'igisata ca politike. Ni mu gihe mu mwanya uheze twari twabagejeje ko ivy'urukino rwari guhuza DynamoBBC ndetse na Cape Town Tigers yo mu gihugu ca Afrika y'Epfo, aho abakinyi ba DynamoBBC bari bavuze ko batari bwitabire uru rukino bivuye ku candiko Visit Rwanda cari ku muzu bari gukina bambaye. Ni mu gihe igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi birabana ribi muri iyi minsi. Vyari vyashitse no mu gisata c'inkino aho bamwe bavuga ko nubundi vya politike bitovangwa n'inkino, abandi bati niba koko ibihugu vyompi bitumvikana ikipe ya DynamoBBC nayo ntize guhonyoza ikirenge mu kibuga. Birangiye rero uru rukino rwa DynamoBBC na Cape Town Tigers rubaye, abakinyi ba Dynamo bambaye imyambaro Visit Rwanda, icandiko Visit Rwanda cafuswe. Urukino rukaba ruriko ruraba ukuri kwamye ku kibuga ca Sunset Arena mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mugwa mukuru w'ico gihugu Pretoria, nkuko biriko bitangazwa n'isoko ryacu ririyo. Icatumye bafuta iki kirango turaza ko bigaruka ko ni mu gihe umukino bivuga ko watanguye isaha imwe z'ijoro mu Burundi. Dynamo Basketball ikaba ikirakina n'urukino rwabo rwa mbere mu ihiganwa rya Basketball African League, ihiganwa rya mbere rikomeye muri Afrika. Amakuru ava kubegereye umugwi muri Afrika y'Epfo baremeza neza ko abakinyi bari mu kibuga c'Sunbet ci Pretoria guhangana na Cape Town Tigers yo muri ico gihugu. Dynamo ikaba yanditse amateka mu kuba umugwi wa mbere mu Burundi ukinye iryo higanwa na rirya hitaba imigwi itarenga 12 yo ku mugabane wa Afrika. Iyo migwi irazinanye kuko no muri Munyonyo umwaka uheze w'2023 yari yahuye muri Elite 16 birangira Cape Town Tigers itsinze Dynamo amanota 76 kuri 61. Tugiye kugaruka kumvo zatumye iki kirango Visit Rwanda gifutwa kuri imyambaro abasore b'u Burundi bariko barakina bambaye muri uyu mukino. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzayo kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze mwidonido yano makuru. Ni mu gihe leta y'u Burundi yo yari yamaze kubuza ikipe ya Dynamo gukina bari n'imyambaro yanditse ko Visit Rwanda nkuko twabegejeje ko mu nkuru zacu zabanze, ariko bikaba vyarangiye ikipe ya Dynamo ikinye uyu mukino gusa itambaye impunzu ziriko ico kirango. Muti vyagenze gute? Mu ntango kuri uno wa gatandatu niho inkino za Basketball African League bar zitangura i Pretoria muri gihugu ca Afrika y'Epfo. Mwitsinda ryiswe Karahari ikinira aho i Pretoria harimwe imigwi ya Dynamo yo mu Burundi, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, Petro de Luanda yo muri Angola ndetse na Fulaba yo mu gihugu ca Maroc. Abakinyi ba Dynamo bashitse muri ico gihugu ku munsi wa mbere w'inondwi turiko turasozera. Naho abakinyi n'abamenyereze kandi indongozi zo mugwi bamenyesha ko bari bamenyesheje ko biteguye bihagije kuva kuri uno wa gatanu w'indwi. Hari amakuru atari meza ava mu Burundi. Ayo makuru dukesha bamwe mu bagize ishiramwe rya basketball mu Burundi yatumenyesha ko leta y'u Burundi yari datahura ukuntu umugwi userukira Burundi gukina imyambaro yanditse ko Visit Rwanda. Burundi bukamenyesha ko budashobora kwamamaza igihugu bafitanye ibibazo bikomeye. Twabamenyesha ko igihugu c'u Rwanda ariho muterankunga wa Basketball African League binyuze mu kigo RDB kijejwe iterambere ry'igihugu.
Inama yakoreshejwe n'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu yarimwe umushikiranganje w'inkino abarongoye basketball mu Burundi yarangiye hafi isaha 8 z'ijoro nk'uko amakuru dukura mu ishiramwe ry'uwo mugwi mu Burundi abitumenyesha atacizere kibonetse ko Dynamo iza gukina no munsi w'ikino yari fitaniye na Cape Town Tigers ku isaha 1 z'ijoro. Ivyo ni ibiganiro vyabandanije no kuri uno wa gatandatu aho leta yagumye yerekana ko bidashoboka ko bakinana iyo myambaro. Ikipe ya Dynamo yandikiye ishirahamwe rya basketball muri Afrika FIBA isaba ko yokinisha imyambaro yayo itari korogo ya Visit Rwanda ngo bitabaye ivyo izo nkino Dynamo izihorere. Mu gihe abakinnyi bari bariko bifuza ko ibintu vyohinduka bo bagakina inkino yabo y'uyu munsi, vyari vyamaze gutangaza ko nubundi igihe iyo kipe itaza gukina yambaye iyi myambaro iriko ikirango ca Visit Rwanda nubundi vyari gutuma Burundi bufatirwa ibihano ku rwego mpuzamakungu birabana n'ivyo muri urukino rwa basketball. Aho muri ivyo bihano bamwe bavuga ko hari hamaze gutegekanywa ko igihugu c'u Burundi gishobora guhanishwa imyaka 5 kititabira irushanwa na rimwe kuri uyu mugabane wa Afrika, ndetse kandi atani umukino wa basketball mu gihugu c'u Burundi utanategwa inkunga nkuko bivugwa n'abari bahari bavyiyumvira ndetse banavyirabira. Gusa igihari nuko mu mwanya mutoyi uheze ishirahamwe rijejwe inkino ngaha mu gihugu ku mugabane wa Afrika cyane barabacanira irushanwa rya bari birangiye uru rukino rwa DynamoBBC na Cape Town Tigers rubaye abakinyi ba Dynamo bambaye imyambaro icandiko Visit Rwanda cafuswe muri uno mukino. Kuba bikurikiranira hafi bavugaga yuko bitari ngombwa ko igisata ca politike gihuzwa n'igisata c'inkino hagati y'ibihugu vyompi. Gusa igihari niki nuko ngiyo bigenze gutya abamwe mu bahinga b'inkino bavuga yuko iyo umuterankunga yateye inkunga irushanwa bikarangira bigenze nk'uko iyi kipe ya DynamoBBC ishobora kuriha amahera yose yari yaratanzwe kuri uru rukino canke se irushanwa nyene akaba ari ryo yariha igihugu c'u Rwanda kubera nyene batambaye umwambaro wa Visit Rwanda. Bamwe bakabona ko nubundi kwa kutumvikana ndetse no kutarabana neza hagati y'ibihugu vyompi kubandanya. Ni mu gihe igitego mukuru w'igihugu Valens Ndayishimiye yongeye kwemanga aho ahagaze ko ashigikiye ko abahuza ibitsina babisangiye bo kwicwa nkuko yari yarabivuze muri Kigarama guheze. Yabivuze mu gihe hariko hahimbazwa munsi mpuzamakungu hari uburenganzira bw'abakenyezi, anamenyesha ko yiteguriye amabi yose yokorerwa kubera ahagaze kuri ico kibazo. We na leta yiwe ngo biteguriye kutazera imfashanyo ziva hanze kubera ko abazitanga babanza gutegeka ko abahuza ibitsina babisangiye bemererwa. Ni mu gihe imahama mu gihugu c'u Rwanda impunzi z'abanyekongo b'abatutsi b'imahama bahambije bene wabo mu gutabaza amakungu. Ni mu gihe kuri uyu wa kane abari baramukiwe zari impunzi z'abanyekongo b'abatutsi mahama iri muri district ya Kirehe bagomba kwifatanya n'abandi banyekongo bahungiye mu Rwanda mu gusaba ko amahoro yogaruka mu gihugu cabo, ivyo tuma bahunguka bakiyamiriza leta ya Kongo n'agacerere k'amakungu ku bwabo bafise uruhara mu itituka ry'umutekano mu buseruko bwa Kongo. Mwikambi ya Mahama izo mpunzi z'abanyekongo bazungurutse ikambi baciye mw'ibarabara rinini rikikuje iyo kambi. Bari bafise ivyapa bikozwe neza, ivyandiko biri mu Gifaransa no mu Congereza, ariko abenshi muri bo ntibavuga izo ndimi. Abo bari mu myerekano kandi bafise ikinyamajwi ababarongoye bakoresha mu gushikana amajwi kure. Iyo myerekano ivuga ko ari y'amahoro yari yo kwiyamiriza Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ku bwabo ibandanya ihonyanga agateka kabo n'akabene wabo basigaye mu gihugu. Izo mpunzi zisaba ko ubwishanyi buriko buraba bwohagarara kugira ngo zitahuke iwazo. Biyamirije kandi umuryango mpuzamakungu kuco bisukuba ataco binona ku bwicanyi bukorerwa abatutsi bo muri Nord Kivu, abanyamurenge bo muri Sud Kivu n'abahemba bo muri Ituri mu buseruko bwa Kongo.
uti bimaze igihe kandi vyaturuhije cyane, turiyamirije iryo honyabwoko rikorerwa imiryango yacu ndetse n'abagenzi bacu. Turiyamirije kandi agaciro k'umuryango mpuzamakungu niko twumva abarongoye impunzi baririmba ivyivugo vyafashwe ku mutwe n'abari mu myiyerekano. Abenshi muri abo banyekongo barungitswe muri iyo kambi yari yubakiwe ahanini n'impunzi z'abarundi bahunze mu gihugu ca Kongo kuva mu mwaka w'2010. Uti jewe vyananiye kwihangana ibiriko biraba, kubera iki umuryango mpuzamakungu atacukora kugira ngo uturokore ubwicanyi buba bose barorera ariko bakaguma banumye. Dusaba umuryango mpuzamakungu kugira ico ukoze mu ntumbero yo guhagarika ubwo bwicanyi. Akaba ari kumwe mu bari mu myiyerekano yabwiye ibimenyesha amakuru. Bacungerewe n'igipolisi cy'u Rwanda, izo mpunzi zagize imyiyerekano zaciye zisubira mu ikambi, naho nyene zabananije ziririmba ivyivugo vyabo mu mabarabara y'amazone atandukanye y'Imahama, bamwe batera abandi bitabira, niko bivugwa n'ababibonye. Uti turiyamirije ubwicanyi bukorerwa imiryango yacu y'abatutsi yasigaye muri Kongo, dusaba ko amahoro yogaruka muri Kongo kugira ngo dutahuke. Turiyamirije ihonyabwoko ririko riraba, turaruhishijwe no kuba impunzi, niko vyari vyanditse kuri ivyo vyapa vyabo bari bafise. Imyiyerekano nk'iyo yatanguye ku munsi wa mbere mu makambi ya Kiziha na Nkamira mu burengero bw'igihugu, akarere gahana urube n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Izindi mpunzi z'abarundi zibana nazo muri iyo kambi zagumanye ibibazo vyinshi kuri iyo myiyerekano y'amahoro. Aha muri ino kambi ntaho gusohorera ivyapa nk'ivyo, ikindi ngo nta buryo buhari bwo kubikoresha, bisigura ko hari ukundi kuboko gukomeye kutaboneka, kuko inyuma y'iyo myiyerekano niwo mwihezo w'umuntu aciye ubwenge aba muri iyo kambi ya Mahama akiyamiriza akamwana wa mama. Ikambi ya Mahama yubatswe muri district ya Kirehe mu buseruko bw'u Rwanda, ni nini mu makambi yose ari mu Rwanda. Yaharurwamwo impunzi zirenga 63,000, abanyekongo baharurwa 20,000, abandi bakaba bagizwe n'abarundi. Abo rero bakaba barahunze uruhagarara rwo mu mwaka wa 2015 watanguje n'ikindi kiringo ciyamirijwe c'umuhisi w'igihugu Petero Nkurunziza. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyona kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure n'andi yose yo bayarabana n'agateka kazina muntu, ubutungane, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyose muri politike tuzogenda tubageza ko. No Muza TV Mana ibahezagire.